gukurikira FC Barcelona izokuna na equipe ya Paris Saint-Germain urukino ruzobera hariya ku kibuga novuga ngo bazabakiriya Real Madrid bazamaze kugaruka ikampu hariya bazamaze kugaruka Barcelona izokina na Paris Saint-Germain match ya mbere umenga bazotangura basohoka bazokwakirira iwabo match ya mbere umenga barasavye muri UEFA ko bosohoka kugira ngo ikibuga bazoci bacakirira kubera ko nico kibuga bashaka kugira ngo kuzotanga ko bakirira ko mugabo ntikirahera rero bari basavye bati ni mudufashe match ya mbere dushe dutangura dusohoka hanyuma tuzoce dukurikiza tugaruka gukinira iwacu urumva match ya Paris Saint-Germain bazosohoke programme tuzoyimenya samedi kubera ko burya izi nkino ntizizokinwa kuno nyene ariko programme izosohoka bazotora ama programme ku munsi w'ejo niho tuzoce tumenya ngo iyi match izocikwa n'ingenekereza iri niyo mpamvu tutaramenya kugeza akanya ngo match ya mbere bazokina nakaguye ya kabiri naka ya gatatu na naka cyo gusaba baramenye nuko bazokina ari kuwa gatatu kuwa kabiri kuwa gatatu nako kuwa kabiri kuwa gatatu no kuwa kane inkino zabo za mbere equipe ya Barcelona izokina na Paris Saint-Germain muhira yongere cisoka kwa equipe ya Chelsea Bruges equipe ya Barcelona icikina na equipe ya Frankfurt azwari muhira mugiye izocisoka kwa Club Brugge equipe ya Barcelona izokina equipe ya Olympiacos azwari muhira ku kibuga ca Barcelona hama ikigenda kwa Salzburg aba Barcelona ikigenda yongere kine na equipe ya Copenhagen ikinira iwabo hama ikinira equipe ya Newcastle rero twande gogo bwana Houston Barcelona zino nkino munani ifise kuno munsi urazishusha imeze gute ubwo Barcelona niyo bayorohewe ko twumva mengo aya makipe amwe yitwa ko agize ikimenga rabaye canke birabiriye canke ayo twita ko abaye ku mazina niyo zagatakaza gakomeye Barcelona amakipe agiye guhura uraza kuyibona mu nzira imeze gute FC Barcelona mpere kuva giza rya Dieter Hansflick FC Barcelona yamaze kugagara nk'umugu ukomeye FC Barcelona yagagaye mu migwi novuga ati myiza uno munsi duhere ku mwaka weze ukaza gushika kuri no mwaka tugiye kuba tutangura w'inkino ugegeje kudondagura imigwi kumbure novuga nk'itanu ya mbere imyiza muri no myaka ibiri FC Barcelona ntiwo yibagiramo ivyo byose turabikesha umugabo Dieter Hansflick kuko afise byinshi ahende muri no mugwi FC Barcelona afise byinshi yakoze muri no mugwi FC Barcelona kandi kanatsinda ni FC Barcelona abantu benshi bari bananyoteye kubona FC Barcelona ishobora kuzigabana na Paris Saint-Germain ko ari nziza mu gihe na FC Barcelona harubwo ko ari nziza barabati ni uwe mu gukomeye gusumba uwundi ariko kandi ni FC Barcelona bari bananyotewe cyane ko boza bagahora na Chelsea de Blues kubera yuko nimba Chelsea de Blues yashoboye gutsinda umugwi wa Paris Saint-Germain bakawutwara igikombe ca Coupe du Monde des Clubs ni benshi bashoboye gukrasa Chelsea de Blues ko ari mu gukomeye cyane mwiza ku mugabane wa Buraya n'abafukinyi bayi bavuga ngo bakimwe imyemezo equipe ya Chelsea Blues yagize babajije ati mwe muri fuza ko guhorana equipe ya benshi bagiye bivugira ngo dukeneye Barcelona abakenyi nka batandatu bose bati Barcelona dukeneye ivyo byose ndabiharwa mu yihenzira ndabiharwa mu nzira yuko bo bifuza kwerekana ati nuwe mu gukomeye hagati ya twebwe ndetse n'umugwi wa FC Barcelona mu gihe nawe nyene FC Barcelona ikirarimbwa ko ari mu gukomeye niho mu gukumbure waharugwa yuko ufise ubwo bushobozi bwo gutsinda Paris Saint-Germain ariko Chelsea de Blues yaje bikora ndetse bakanatwara n'igikombe rero no musi Chelsea de Blues igomba kwereka amahanga n'isati burya twe turakomeye gusumba izo Paris Saint-Germain mwako murahayagiza kandi turanakomeye gusumba no mugwi wa Barcelona kuko nimba twashobora gutwara igikombe cha Coupe du Monde des Clubs tukagitwara umugwi wa Paris Saint-Germain mwita canke mwakomantaza ko ari umugwi ukomeye cyane tugomba tubereke rero yuko na FC Barcelona dufite ubushobozi bwo kwitsinda tubereke ko n'igikombe twatwaye Paris Saint-Germain tutatomboje kuko no musari benshi bashaka kugaruka bakavuga ati namahirwe gusa twenge umugwi wa Chelsea de Blues rero novuga ati ico nico kintu cyambere kigaruka kikagaragaza canke kikerekana ati mu nkino zikomeye muri no UEFA Champions League n'urukino FC Barcelona izohura na Paris Saint-Germain ndetse no mugwa Chelsea de Blues ariko muri rusange FC Barcelona no musi turazi ukuntu ihagaze turazi ukuntu imeze uretse yuko ikibazo c'ubukene kiri mu bibazo biko biratuma umugwa FC Barcelona ushobora gusubiza intambi muguba babita mugubako mugubako ariko urumva guso urazi mu filme ya Yesu niho umuntu umwe yasohoye intambi aca umuntu gutwi yari Petero acamubwira ati subiza intambi muguba urumva rero FC Barcelona isa n'ikirasubiza intambi mugubatsi kumva y'ubukene ni sohoka canke igurishwa ry'abakinyi bamwe kugira ngo bashobore kuyikura muri zino ngorane z'ubukene ariko ivyo byose nivyoza gutuma tubona ngo FC Barcelona yoshobora kuba mbi cyane nkuko abantu bavyibaza ngo isubire muri vya bihe twayibonye irimo muri Ronald Koeman ngo isubire muri vya bihe twayibonye irimo muri Xavi Hernandez isubire muri vya bihe twabonye irimo bafise kick setier ariko FC Barcelona ifise umumenyereza navuga atazi kuyiga azi gusoma urukino azi no kubaka azi no kurema abakinyi biwe akabubaka akabashira mu buryo we yifuza ko bameramwo kuruta uko yoza kurondera abakinyi bakomeye burya
abasenzi ni bakunze kuvuga bati imana ntirondera abakomeye ahabwa ikomeza abo yahamagaye niko bimeze rero Dieu Chance Freak iki nake arakora n'igiki arazi ko FC Barcelona mu bibazo by'ubukene agerageza ari gukomeza bajya abato FC Barcelona abona ko ifise kuko abona ko atabundi buryo tayindi nzira iriho yo gushora kuza bagasinyisha abakinyi kumbure bakomakome bavuye hanze ariko ivyo byose nivyo bitwereka ubukomezi bwa FC Barcelona aho buhagaze kumbure burahagaze no kumumenyereza Dieu Chance Freak ivyo rero nkabigarukana muri yenzera rero FC Barcelona novuga ati no mugwi novuga ati ugiye guhura n'imigwi ikomakomeye ariko irafise ubwo bushobozi bwo kuyitsinda ukuri FC Barcelona ihagaze irafise ubwo bushobozi bwo gutsinda Paris Saint-Germain irafise ubushobozi bwo gutsinda Chelsea de Blues kumbure novuga ati muri rundo rutonde rwa FC Barcelona imigwi novuga ati komakomeye ni ibiri uretse yuko harundi ugaruka ukiyongeramo ariko ubwo bukomezi bwo mu bwarose ukiyongeramo nuko FC Barcelona izo usanga imuhira izosohoka ubona sundi ni Newcastle kuko Newcastle nivyo mu Bwongereza umugore wose mu Bwongereza bikurumba urakomeye nubwo wari umugwi wa nyuma mu Bwongereza urakomeye ariko kenshi ubwo bukomezi bwawo rero imigwi novuga ati yo gusanga imuhira ikagutera pressure ikagutera ikibazo kinini cyane uzusanga ari imigwi novuga ati kunze kuba imigwi ne ya mbere muri Premier League aho kenshi tuvuze imigwi ne ya mbere hari imigwi tudakunze kuburamo aho cyamba Manchester City ukumva Liverpool ukumva Arsenal za Chelsea ukazumvamo yo niyo migwi rero utoza guharanga FC bwa bushobozi gusanga uyisanze muhira no nubwo yo gusanga iyo irashaka kwa gutsindira kuko yaba ari Chelsea de Blues twarabonye zigatsinda FC Barcelona muhira igatsinda FC Barcelona mu gihe ari ifise bantuze ba Lionel Messi ifise ba Iniesta ifise ba Xavi abakinyi bakomakome twabonye nk'abakinyi banditse amateka mu FC Barcelona bakoze igikorwa gikomeye mu FC Barcelona ariko bakaza bagatsindwa na zino zi Chelsea ariko gasukara aba Chelsea cyo genanye na FC bakinyi bameze gute FC bakinyi bakomeye yari FC ba Fernando Torres yari FC ba Didier Drogba yari FC ba John Terry ba burya yari Lampard yari Gerrard muri Liverpool akunze kubitiranya ariko urumva yari FC ba Lampard ivyo baramires ugeje kuraba rero ico gihe Chelsea zigatsinda FC Barcelona muhira Chelsea nayo nyine FC gikosi gikomeye ariko bitavuze ngo na Barcelona ari mbi nanyo nico gihe Barcelona nyine FC abakinyi bakomeye no batire mu mateka uno musinoza kugira ubwoba ngo Chelsea gusanze muhira ngo urayikubitira kuko mu mateka yari nagukubitiye ico gihe kandi ufise abakinyi beza novuga ati rero mu migwi novuga itinyitse kuri FC Barcelona ni no Paris Saint-Germain ni Chelsea na Newcastle na wisuma gutinyitse kubera iki ni mu gihe FC Barcelona niyo izosohoka igasanga Newcastle hehe imuhira ariko muri vyose FC Barcelona FC ubwoshobozi bwo gutsinda Paris Saint-Germain FC Barcelona FC ubwoshobozi bwo gutsinda uno mugwi wa Chelsea rero ndabona amahirwe ni menshi kuri FC Barcelona kuzoshora kwisanga mu migwi munani ya mbere kandi ku yindi ncuro ariko kandi ni mu gihe yatunganyije ibibazo FC Barcelona mbona kwifise uno FC Barcelona akomeye haba ku busatirizi irakomeye haba muri miliye ariko ahantu no FC Barcelona isa nk'ikira yumba ni muri defense biragoye cyane gose kuri Barcelona ariko je Barcelona yiha amahirwe menshi kubera effective gusa bafise nta kindi kandi kanatsinda ikindi kintu wanashima novuga ngo nofatira ko nikijanye n'aba opponent bagiye gukina nabo mbona umenga saba opponent bateye ubwoba cyane ese ninde muntu afise ubushobozi bwo gutsinda Barcelona ari hano si Chelsea na PSG gusa ya makipe niyo tuvuga ngo ni na Paris Saint-Germain gusa birumvikana endabira Barcelona barafise ukuntu bakina na effective yabo bafise kuburyo uri equipe nto idashobora kubatsinda no kuvuga kugira ngo utsinde Barcelona utegerezwa kuburi ya equipe n'imiburi ifise abasatirizi banyaruka kandi ukina ibintu vyawuzi apana wigira kuvuga utari umuntu umeze nk'umwiga ubwo rero niwo mugwi ushobora gutsinda equipe ya FC Barcelona izo equipe rero mu byo bazokina byose ni equipe ya Chelsea na equipe ya Paris Saint-Germain gusa jewe sinovuga ngo Chelsea nta bushobozi bafise bwo gutsinda Barcelona Chelsea barafise ubushobozi bwo gutsinda FC Barcelona ivyo je ku bwanje ndavyemeza neza ko Chelsea bafise ubwo bushobozi bwo gutsinda FC Barcelona Chelsea no kuvuga bafise uburyo novuga ngo bakina bafise uburyo bakina uburimwe amapase make bakagira hagati mu kibuga hakomeye cyane gose abakinyi novuga ngo bazi kuzibira kandi ubona ko bazi kwataka imipira ndavuga nka Moises Caicedo Enzo Fernandez ndetse n'umugabo witwa Cole Palmer bazi kwataka imipira hanyuma kandi bakamenye no gukina amaje contre attaque ikintu cyonyine gishobora gutsinda Barcelona no kuri equipe utabaho umwanya wo gukinira hagati ahubwo wowe bimuha umwanya wo gukinira hagati kandi ugire umenye ngo mu ba defenseur banje baca ku mpande ndaza gukinira abantu baza kuja kubafasha nico gituma muri Chelsea je yo gukinisha abakinyi bane babiri ushobora kubafasha kugira ngo bashobore kuzibira Yamar bashobore kuzibira Rafinha hanyuma kandi
ukaba ufise babakinyi badatega ubwoba no gukora amakosa hagati mugabo bagakora amakosa bazi neza ngo turafise ubwo buhinga bwo kuyakora kubera ko nakunze gutanga akaro ku mukinyi yitwa Pablo Gavira wa FC Barcelona uzundabire Gavi bavuga yuko ari umukinyi wa mbere akora amakosa menshi mu kibuga ariko eske mu bakinyi bahabwa amakarata atukura kubera amakosa bakoze ni Gavi umubona muri bangana wapi ntazamo Gavi karashobora gukora amakosa nk'atandatu mu kibuga nigabwa ikarata nimwe y'umuhondo cyane mugabo gacu usanga hari umukinyi yagiye agakora ikosa rimwe abiri mugabo gacu usanga kenshi yanasivye ngo kubera amakarata ngo y'umuhondo ngo yahawe nivyo vyamusibije gukina ama match rero ku bwanje abo umukinyi muri Chelsea arahari yitwa Moises Caicedo Moises Caicedo numwe ashobora gukora amakosa menshi mu kibuga ariko ayo makosa ariko arakora ukabona yuko ariko yakora kugira ngo ababaza umukinyi bariko bahura nawe apana kugira ngo gusa cyangwa apana ya makosa ashobora kumuhisha amakarata rero iyo ufise ababakinyi hari ikintu bumaze gusa n'ubugerako aciza cyane gose mu gihe kandi rero nabango habaye ko ugufashanya hagati mu kibuga hari ikintu biza kukungura uri equipe nka Chelsea ndetse ikigiretse ko bafise n'abasatirizi navuga ngo bakiriko barategurwa Liam Delap ndetse n'umugabo witwa Joao Pedro canke Pedro Neto aba bose n'abakinyi bariko barategurwa muri club ya Chelsea kanatsinda binavuga ko bashobora no kuja gusinyisha andi mazina mu gihe boronka Firmino Lopez koca kabakarusha nko kuri 2019 ko yaza gufashanya n'umugabo witwa Cole Palmer nk'umusubirizi je ku bwanje Chelsea bafise ubwo bushobozi bwo gushobora guhagarika equipe FC Barcelona mugabe ikibazo gica gikurikira cyane baza eske journée zo bazo bariko barakina ziraborohera rega nivyo bibazo zino equipe zo muri Premier League zohurana bo muri Premier League bakina ama champion arenga 5 canke 4 hariya barakina Premier League urakina FA Carabao Cup urakina amahiganwa akomeye kiretse mu gihe wasanzwe wikuyemo kandi ahantu hose ni handi hose uba wifuza gushikana kurere cyane niyo mpamvu ku munsi w'ejo turiko tuvuga ku vya Marc Guehi aja muri Liverpool ocu usanga ibintu vyinshi usanga bigomba guhengeka biti Liverpool irakeneye Guehi cyane nubwo yashobora kuza nk'umukinyi wa gatatu Arsenal irakeneye Mosquera nubwo yashobora kuza nk'umusubirizi nk'umukinyi wa gatatu muri defense ya Arsenal ukacu usanga equipe zirakeneye kwiyo Arne Slot arakeneye umusatirizi wundi Alexander Isaac aze gufashanya na Gwetikite bafume baba babiri bakomeye mugabo babe bahari niyo mpamvu muri Premier League bagerageza kuraba yuko equipe buyubakira ku bakinyi beza kubera ko uza gusanga uri kukina ya mashampiyona mu match no vuga ngo akomakomeye ivyo ronche ndavyibaza eske Chelsea niba tatumbura Barcelona bayibahe ku munsi wa gatatu wihiganwa urakeka bizova biborohera muri Premier League kumenya mugabo bafise squad ndende cyane haba kuri poste pare poste ego bafise squad ndende bo ni na equipe ifise abakinyi benshi kugeza muri kano kanya ngira ngo muri Premier League cyane mugabo ni ya equipe itegerezwa kugwana kugira ngo buri match itsinde kugira ngo itware champion nako Premier League canke wanashimi nabe muri zine za mbere ku yindi ubu mbere nci nakumbuye gusumba ibindi vyose nibaza ko na Premier League ikumbuye ko witwa Enzo Maresca bamuhaye abakinyi kugira ngo nawe abahumusaruro kwiri abaye Premier League abakinyi ifise awa Joao Pedro nimba twabonye Lilian Delap avuye muri Ipswich Town nimba bazanye abakinyi batandukanye babaze kugira ngo twavye bikomakomeye pana kuba mu migwi ya mbere kuba mu migwi ya mbere warose wabaye mu migwi ya mbere wongera kandi twara igikombe cy'isi cy'imigwi ubu bagusaba Premier League nayo cyane ubu rero nivyo bigoye ndabira journée ya mbere ya Champions League izokinwa hagati y'igenekerezo rya 16 na 18 zo ku kwezi kwa 9 hasa no ko hageze yego hagati y'ayo magenekerezo rero equipe ya Chelsea izoba yahejeje gukina muri Premier League na equipe ya Brentford izocija yoroherwa ikinwe n'akagwi kitwa Lincoln City hanyuma kiza kukina na Manchester United ni kuvuga izova kuri iyi equipe bazokina kuri journée ya mbere ikija gukina na Manchester United yo kwa Ruben Amorim yego hanyuma kuri journée ya kabiri izokinwa hagati y'igenekerezo rya 30 kwezi kwa 10 nako kwa 9 n'igenekerezo rya mbere kwezi kwa 10 iki kiringo naco equipe ya Chelsea izoba ejeje gukina na equipe ya Sunderland izocikurikiza equipe ya Tottenham atasiyo Sunderland ni equipe iteye ubwoba kugeza muri kano muri Premier League yiyubatse bikomeye Sunderland ishobora kuziteye ubwoba niyo equipe yonyine ivuye deuxième division ishobora gukoresha miliyoni zirenga 100 ku isoko y'igura n'igurisha cyane yataye abakina nyene bamaze kwandika n'izina hari cyane kuri journée ya gatatu ni hagati ya 21 na 22 ukwezi kwa 10 hagati y'igenekerezo rya 21 na 22 equipe ya Chelsea izo bifise equipe ya Wolverhampton
no kuvuga bazoba baje bavuye muri zijya nkino za international izo bayaheruka gukina na Wolverhampton hanyuma bace bazijamo bace baza bakina urwo rukino hanyuma bace bakurikiza equipe ya Arsenal igenekerezo rya 29 nayo intiyorohewe buriya ego uno mugwa Chelsea uwo mugwa Chelsea the Blues urafite amahirwe menshi cyane kwisanga muri munani za mbere kubera ko igikorwa kinini cyane gifise muri UEFA Champions League uzosanga ari ino FC Barcelona ndetse na Bayern Munich bugize izindi nazo zisigaye izo bikirita cyane kuri Premier League gusumba no kuvuga hari igikorwa gikomeye cyane kuri Chelsea ndetse na club yitwa FC Barcelona kubera ko ubwa mbere na mbere novuga ngo Chelsea bazoza bafise ubwo buhate bwose bwo gukina kugira ngo barabiko botsinda Barcelona kanatsinda nimba barayicaguye barabizi neza ngo tutegezwa gukora kugira ngo tubatsinde kandi burya harimwe akantu kariko karaba muri iki gihe kubera ko hari kuntu equipe yo muri Premier League itsindiye muri La Liga bagaca baza ntibabishire muri ya context yuko imwe yatsinze yindi gusa bagaca baza bavuga ngo La Liga riri musi ya Premier League nugo aruguhangana gukomeye cyane kwa Premier League na La Liga cyane ibi bintu byo guterana amajambo te basa avuga ngo abakinyi batwaye Ballon d'Or ngo bava muri Espagne ngo ibi nibi bamwe bavuga ngo higanwa ngo ryambere giza ku isi ngo ni La Liga abandi ngo ni Champions ngo ni abandi ngo kunu ibi bintu byo guhanganisha rero biza gutumiza equipe zikina zita ngira barabonye Arsenal imbere ya Madrid 3-3 match ya retour bateza kuyitegura uburyo bwose bushoboka rero navuga ngo niyo match Barcelona bazokina izoba iteguwe cyane gose mugabo no ku ruhande rwa Chelsea bashobora kugubona programme yo muri Premier League bikaza gutuma batitwara neza ubwo rero ni rumwe mu nkino navuga ngo ruzoba rukomeye indi match ni ya Paris Saint-Germain nanye nizo birimo ukuntu guhangana navuga ngo gukomeye hagati ya Barcelona na Paris Saint-Germain ku byakahise nibiriko birabakora aka kanya nabonye n'uwitwa umuperezida w'ino equipe ya Paris Saint-Germain ndavuga witwa Ruben nako witwa Eric Rayife ego na Serera Kayari avuga ati nurukino buri wese arindiriye igishika kugira ngo ati kuko n'imigwi ibiri myiza idasanzwe ati turuba cyane umuguno wa FC Barcelona ati n'umugwi mwiza cyane ariko nakwe turi umugwi mwiza yego urumva amajambo akora amajambo nyene harimo no kubahana cyane kurimo cyane gose kandi gutegerezwa Paris Saint-Germain baza ko niya equipe ifise umumenyereza yitwa Luis Enrique yabaye muri Barcelona cyane abanatwara n'ibikombe bitandukanye muri La Liga yabaye umupira w'amaguru muri Espagne yarazira mini ya Marco Akina arazinde navuga ngo ugiye kuraba poste uza gusanga hagati ya Barcelona na Paris Saint-Germain hari akantu kameze nka guhura ku mpande zose kandi kigira kabiri burya Paris Saint-Germain ikintu ibifise nka avantage imbere y'izi equipe zindi zitandukanye nuko Paris Saint-Germain ifise squad kubugira ishobora no gufata gakinisha navuga ngo equipe B hanyuma kandi kakinisha na A mugabo nabonye hari indwi ibishobora kugwana ko Paris Saint-Germain ishobora kwisanga izokina Champions League hanyuma nyuma y'imisi 3 cikina na Olympique Marseille abizo bigoye mugabo je kubganje mbona umenga Paris Saint-Germain harakani yigira nkakarusho muri izi Champions League ugasanga umenga irorohe gukunda ligue ni higanwa rinovuga ngo riri Paris litabatera pressure nawo match boyiheba buriya match ikomeye mu Bufaransa ni equipe Olympique Marseille yonyene Paris Saint-Germain barayitsinda keshi Paris Saint-Germain ntivyo yitera ubwoba cyane gukoresha liste B muri Ligue 1 match imwe boyiheba imbere ya Olympique Marseille kugira ngo bashobore kwitegurira neza urukino rwa UEFA Champions League cyane kabisa ni ikintu gisanzwe cyane kuri Paris Saint-Germain heko rero kubw'ivyo je navuga ngo nizi match zibiri nka match ya Paris Saint-Germain na Barcelona yoyo canke match ya Chelsea no na Barcelona ubwo ziri match zo kudandatsa ubwo nico kibazo nari mfise ubwo kumva Paris Saint-Germain equipe Barcelona ubwo siyo match zobona yo match ya mbere ko twumvise equipe ya Paris turakeneye equipe ya Barcelona na John Laporte umwaka kwezi yavuze ngo turakeneye Paris Saint-Germain ino equipe ya Paris Saint-Germain nanyine ati turakeneye Barcelona turabe mbega Barcelona ko tubona ikomeye hari yanye turakeneye duhura urukino rwa Paris Saint-Germain ndetse no mu FC Barcelona ntirushingiye ku ntsinzi gusa kugira ngo bashobore kuronka amanota meza muri UEFA Champions League gusa hari no guhangana ko inyuma y'ikibuga hari no guhangana ko kwerekana ati twebwe burya Paris Saint-Germain canke Barcelona turakomeye gusumba we Paris canke turakomeye gusumba we FC Barcelona kanatsinda urabona yuko hari na bimwe mu makonfregera haba muri no migwigera kuri ibiri ugasanga hari deal nk'umugwa FC Barcelona ugiye gukora yo gusinyisha umukinyi ugasanga ino Paris Saint-Germain irayiguyemo kubw'uburyo bw'amafaranga menshi akavuga ati twe turatanga akarorero umukinyi babatwaye itwa Neymar Junior ku miliyoni 120 bakagura close biratware yose ngira bagaruka babatwara Ousmane Dembele bana babaje kuri Ousmane kuri batwara ku miliyoni 70 ngira batwara Ousmane Dembele uri kurumva inyuma ko batwara Ousmane Dembele baragize urukino bahuye muri UEFA Champions League Paris Saint-Germain iratsindira umugwa FC Barcelona amajambo aravugwa ari menshi amaremontada yawagaye urabona ko aho umengo FC Barcelona harakanitwariye mu mutwe ikavuga ati turanyotewe cyane gusura gura ndetse no mu Paris
Saint-Germain kuko waravyumvise no mwaka uheze Joan Laporta yagira kabiri gatatu bamubaje ku binyamakuru akavuga ati turanyotewe cyane guhura no mugwa Paris Saint-Germain uri kuranyumva kanatsinda niyo nyene Paris Saint-Germain iri nk'umumenyereza ndavuga Luis Enrique ari nawe yashoboye gukora remontada uno mugwi wa Paris Saint-Germain gihe babatsinda 6-1 ariko uranyumva uno munsi baragaho kandi bakifuza ati ivyo wadukoreye uri muri FC Barcelona turifuza ko gaho kabikorera umugwi wa FC Barcelona kandi uri muri no Paris Saint-Germain ariko uranyumva uno munsi ari hangana ridasanzwe rya Lamine Yamal ndetse n'uno mukinyi Ousmane Dembele ati nindashoboye nindasumba wundi ivyo ni ibintu rero novuga ati biba bikiwe kugaruka kandi bakabigaragaza mu kibuga bakaza bakekana ati bwa bundi Lamine Yamal ashoboye gusumba Ousmane Dembele canke bwa muri FC Barcelona nivyo uno munsi ugerageje kuraba ino mugwi wa Paris Saint-Germain bakina bafise nka je yo muri Espagne urukurumva niyo bazanywe niyo bakina Enrique yafashe je yo muri Espagne afatanya niya Paris Saint-Germain basanzwe bakina arabihuza kubera ko bari bahora bakina je yo kwiruka kunyaruka kubita ama counter attack gusa mugabo akakanya Enrique yaciye abazaramwe yaje yo muri Barcelona y'amapase ubu bakina iyo je de passe mugabo bakayikina bagomba kugira ibintu binyaruka n'ubyo bashoboye kuronka kaukaziyo gatoya baba bamaze kwiruka nivyo nyene neko ndagaruka kandi nkabona yuko uno mugwi FC Barcelona ndetse nino Paris Saint-Germain hari ikintu kumbure kanaka bashaka kandi no kwerekana bakavuga ati Barcelona ya mari Barcelona uno munsi mwebwe nivyo Paris Saint-Germain murakomeye mwatwaye ibikombe kumbure bikomakomeye mwaherekanye ko mufise je ifise nka ifitani isano no mugwi FC Barcelona kubera yuko cyane mutezo no kwigira mufise n'umumenyereza w'umu Espanyol Luis Enrique ariko tugoma tubereke yuko Espagne ya mari Espagne je muri Espagne aho yavukiye hazokwama hari hejuru gusumba aho bayize ndavuga ati vuba ndavuga ati rero hari guhangana gufise ishusho nk'iyo hagati ya Paris Saint-Germain ndetse n'umugwi wa FC Barcelona equipe ya Liverpool guhura izona equipe no vuga ngo ya Real Madrid azori ku kibuga